Mbega itandukana rya Monia Frere na Rinoji mwagyumvise gute mubitahura gute gushika kano kanya bakaba bamaranye amezi 5 yonyene ngo mbe byifashe gute? Gumana nanje Jenny MC Andy Ines TV. Remember kugira subscribe ndagutema. Hari ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2024 niho ikiganiro cambere cyaciye kuri STV twumva n'umunwa wabo mwijwi ryabo bivugira ko bakundana hagati ya Monia Frere na Rinoji. Baratwemeza ko bakundana kandi atakuvana. Kuba je ndiza ko Monia Frere muri janda nashobora mu rukundo nashobora kuyakana umushiri wawe umufise. Urakundana na Rinoji? Yego turakunda. Dufate mu ba ex babiri ufise ibinyuma. Nuru. Mu ba ex ufise babiri ba hafi sinzi ko ari bangaje dufate babiri bo hafi. Aba ex ufise n'abafise. Namwe ex n'umufise. Oya, ntugikunda bwa mbere kabisa. bwa mbere. Kwanza muraberanye sinzi ko mwabibonye. Mwabiraza. Twabiraze Kabiraje kera. Ku itariki 24 z'ukwa 11 nyene niho umunsi wa mbere twabona Rinoji ahamagara kuri stage Monia Frere, abafana bamusabye cyane Monia mu nyuma baravuga ati bizu aramusoma kuri stage. Abantu rero baravuga ati bwa bundi amakuru twakwiye kuri STV nayo ukuri bano bantu barabukundana. Ikibazo caguma mu bantu cavuga ati by'ukuri barakundana, ariko gushika ino saha mu mezi 5 aheze umuntu wese yaramaze kwemera neza ko Monia Frere na Rinoji bakundana. Kanatsinda naho twebwe tuba tubabona mu bundi buzima twarabona neza ko bakundana kandi banafuhirana cyane. Uno munsi ngoma ndabahe rero inkuru nyezina yitandukana ryabo, ibyo bapfa n'ingene biri ko birabandanya. Mu ndwi iheze niyo haba Ingozi, mu ntara ya Ngozi hari demi final ya Miss Burundi 2025. Niho umutumirenye umu invité spécial hari mu ba invité spécial harimo Monia Frere, aho yashoboye kuja kuri stage ubwa mbere bwo ahamagara Bface kuri stage baririmbana gatoya indirimbo bakoranye.
mu nyuma niko gufata umwanya tunamushimire cyane Monia Frere aho yashoboye gufata umwanya utari muto wo kwibuka umuhisi Miss Erica canke Irakoze Erica batazira Miss Erica aho yashoboye no gufata umwanya hagurutsa abari muri ico kibanza bose barahaguruka baririmbana indirimbo ya Miss Erica bise Mon Amour. Mon amour, wewe morandawa, penzi lako sio kero kwangu, penzi lako liko tamu tamu. Sinzi kuririmba murabizi. By the way, ariko cari kintu gisa neza. Inyuma yaho rero niho haza icyatumye uno munsi Monia Frere na Rinoji batakibarizwa mu mezi atanu bari bamaranye ngo mbe vyagenze gute. Monia Frere acafata umwanya ahamagara Rinoji kuri stage. Mu kumuhamagara yamuhamagaye arabafana bariko baramusangiza Rinoji niko Monia Frere kuvuga ati turiko turamuhamagara kuri stage. Mu nyuma cavuga ati kandi tumuhaye iminota 5 azobe yadushikiriye kuri stage. DJ Monia Frere ararindira Rinoji aramubura. Gushika ino saha yabaye challenge iminota 5 haba mu bantu b'abanyamuziki ndetse no mubegereye izo gang zibiri canke abo baririmbyi babiri Monia Frere hamwe na Rinoji. Gushika ino saha iyo minota 5 niyo rero ivuga ko yakoze ibara. Bamwe bavuga ati Rinoji yanse kugenda, Rinoji yanse kuja kuri stage kubera ko yamengo yamutegetse canke yamuhamagaye ku nguvu. Abandi bakavuga ati Rinoji yoba yanse kugenda kuri stage kubera ko atari yarishwe manager we akabimwankira. Abandi bakavuga ati kumbure nagakino barimo k'iminota 5. Dushobora kubora indirimbo yitwa iminota 5 canke bashobora kuba bashatse gukora akantu gatuma bavuga ko bahebanye canke by'ukuri boba basanzwe bari bashwanye. Rinoji agaca yanka kuja kuri stage. Abandi ati mbega iyo minota 5 yoba yayimuhamagaye uko kubera ko abenshi basanzwe bavuga ko Monia Frere yoba arusha amafaranga. Rinoji bigatuma yoba yashatse kumusuzugura. Inkuru nyezina nuko imeze, ariko jewe na wewe nk'abantu bakurikiranira hafi umuziki kubgawe ubitahura gute, uvyumva gute, ikosa ryoba ririhe? Mbega iyo minota 5 urabona ikwiye gutandukanya abantu bakundana by'ukuri? Mbega ushika ino saha ko tubona batariko baracana waka, aho kubabegereye canke kuri twe tubabona kenshi, aho muri no minsi kuva uwo munsi biba atanumwe ashobora kwicarana n'uwundi. Umwe ashobora kwicara hariya uwundi akicara hariya mu gihe bahuriye mu kibanza kimwe. Gushika ino saha byari bibereye ko abo bantu batandukana. Mbega ya makomante twagiye turabumva ku bantu, kubona ku bantu bakomanta mu bigiye bitandukanye mu mavideo agiye atandukanye bavuga ko aba bantu arakakino. Ubwo ntibituzohava dusanga ba bantu babonetse nk'abatsinze ko byoboneka nk'agakino, ariko ukuri nuko bakundana kandi cyane. Ariko kandi gushika no saha turizeye ko bigiye guhinduka bagasubira kujya twahora, kuko niyo kapo yari imaze iminsi iryoshe ishushe ku marezo sosio n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Ngo kuva kera nkiri muto nasoma inkuru z'urukundo mu bitabo, gusa sinizera ko bibaho gushika umunsi muye nawe nkabigwamo. Ndabizi inkuru zo ni nyinshi batuvuga ko natwe tutazi, gusa ntutinye mukunzi haracari karuzo kumva n'ibindi yaya. Mpora mbona
Shugwe na Nduwayezu, team Nduwayezu turabasavye, kapo yanyu iraturyohera, iratuinspira, turiryoherewe ngene muri abazungu mwese, timu y'abazungu guhebana bibi. By the way, hari abavuga ko Bface ari mu batumye ngo Rinoji na Moni Affaire batandukana, bivanye nuko uwo musi yagiye kuri stage Bface baca umugani mu kirundi ngo inkuba zibiri ntizibana mu gicu, imwe irakoroka kandi je singwa mu ikosa. Every story matters.